tubandanye tumufasha tumurondera akazi ariko n'ubundi nawe tukamuronderera je sinzi ko azogashobora ibyo kumufasha jewe nagusezeraniye yuko tuzofadikanya tukamufasha muri zo bishoboka. Ariko gasheri vy'ukuri nukumeze uko nikumeze gasheri urashobora kuba wanka umuryango w'iwacu nkuko ndakubaza ikintu kimwe sheri burya mu bantu banka umuryango wofata ukanshira kuri liste ndagusabye ntabarumbwire ni ikihe kintu na kimwe mu byo nari nshoboye ntarabafasha ni ikihe kintu ntakora umuryango je ibintu ndiko ndanga nuko kuntu kurekereza umuntu amplis ari umuntu akuze ico kintu vraiment wihangane sinumva yuko twafata decision ngo Moses kuza kuramukanya mara ukwezi ensomene desomene na mahoro ariko reka nawe nitumwereke yuko ari umuntu akuze hageze yuko yakura amaboko mu mpuzu agakora. None kuki ugenda? Emwe duvize ubwenge amashuri yize arayafise weko atabwenge jewe weko atabwenge ushima atabwenge ngira uraza kuraba kuva ngaho utanguriye ni jene kijuju das jene kijuju Mama Kentine namahoro atari amahoro namahoro ko Yesu ari ku ngoma hanyuma umwanya ni gwawe bari wambwiye yuko nkeneye nibaza ko twoganira imbere ko tuca twinjira mu ikoraniro urumva ko abaririmbyi bo batanguye ego baheza ama repetition twajije kuvugana nce ninjira mu ikoraniro. Pastor ubwo mbere ndabashimiye ko akanya mu mpaye hanyuma no kwikintu nshaka kubabara sinumva nogera naho nogehereza. Pastor mwaraduhezagiye turagira ubukwe je n'umugabo wanje ariko mumbabarire numva ngiye kubamara amazi gusa ndabasabye ko ryo bibanga ryanje namwe hamwe n'Imana kandi ndabizeye. Pastor mwarakoze kuduhezagira ku bugeni bwacu ariko aho bigeze Pastor ngo menda bamara amazi Pastor ngo mbe nawe ukane sinirengagije ko mwamwe mwaduhanuye ko ari icaha ndetse n'ijambo ry'Imana rirabivuga ariko Pastor nananiwe. Pastor umugabo wanje sukunci inyuma gusa birarenze bibaze bigeze aho azana umuhabara mu nzu si mu nzu gusa mu gitanda tukaryama no ku gitanda kimwe turi abantu batatu rero byananiye kwihanganira Pastor uwo musaraba wananiye kwikorera kandi ntabitanguye vuba narihanganye bishoboka ntacyo nakoze mumbabarire cyane sinje kubahanuza ahubwo nje kubasezera ndakunda Yesu
kandi namwe ndabubaha murabizi ariko nananiwe. ubwo ubona umuntu araburira akaburira hejuru nkajya nko ngahano gena nkirata nkavuga ko mfise umuntu tuvukana frame tena ngo nizabahungu none mareza nko ngaho uricaye kuri ivyo biti akagurura goroye hano ugenda gutora mu nzi ishenyo ngusature turanke nimwe tuzocana hirya yeje muga uruwo kuvyagarara kuri ivyo biti gusa nko ngaho wobona umaziki cyo mazendo kimaze niki nyene we nimba rukurima rima undeke ibyo kwanza iby'ukurima ni iby'abakobwa si iby'wanje si iby'abahungu ni muri mwebwe ni wabona umupanga uzozura amantu utura ibinye iyo batawiba manirwa ndabitutura ikiza nuko baciye bamfasha baranawiba simbona tunakora turuhira ubusa abaje kwinwera bigira kwinwera ibyo twaruhiye taratahura ikikuruhisha hemwe muri ngaho gabasha nukuri kose nyoko wawe na papa wawe baramaraniye ku kabare bafatanye mw'izosi abantu batabaye byase ko bari kurana nukuri kose Mama Kentine ubwa mbere na mbere kandi akubwira ngo mpore nivyo babigeze aho ndumva ko bitoroshe ariko ndagusavye umvira impanuro ngiye kuguha kwihutira kwaho kana siyo solution sinkekeranya yuko urugo rwanyu ruri mu mugambi w'Imana ariko gwaratewe gutegwa naho bishobora kuvana nuko umwe muri mwebwe avuye ku kirindiro agaha ibizamu byo gusenga kuko burya umusuma ntazanwa n'ikindi no kwiba gutikiza konona rero igihe cyose umwasi aronse akajyango ahamenera kugira ngo yonone ategerezwa konona kuko arazi yuko bwa mbere igihe amaze kuba destabiliza wewe ubwawe biragoye ingene uhagarara neza mu murimo w'Imana uri mu kibazo nk'ico buriya nta kindi satani arondera ubwingo bwanyu niyo mpamvu agerageza kukudestabiliza kuko burya urugo ni ikintu gikomeye iyo satani rero afatiye ku kintu citwa urugo ababona ko yagufasha inama rero ngiye kukugira ntiwumve yuko kwihutira kwaho kana ahubwo reka kino kibazo dufatanye mu gusenga dusenga Imana kandi ntizoreka kukugira neza ikindi naco numva ko nokora uriya mugabo akwiye umuntu amuba hafi akwiye umuntu amuhanura dutegerezwa kuca tubanza tukaraba abagenzi yahorana n'abagenzi afise ubu kuko burya abagenzi babi ni wakunda kuba intandaro yuko umugabo canke umugore atangura kuba mubi mu rugo agashika no ku rwego gukora ibintu biteye isoni nk'ivyo kuko biragoye no gutahura umuntu yitwa ko yamenye Imana gutinyuka kuzana umuhabara muri chambre ku gitanda cyawe urugamba rurakomeye ariko nagira ndagusezeranire
umutwaro wawe ngiye kuyikorera kandi nawe ubwawe byuka mu buryo bwo gusenga ube kwiza. Pastor, ushobora gusanga naho twagize mariage atari umugambi w'Imana, ugasanga nitwe twapfuye kubikora atari Imana ibishaka, kuko je ntacyo ntakora nk'umugore mwiza mu rugo, ka mugabo wanje namukunda. Icyo nizera ni uko itaba umugambi w'Imana niba byarakunze, ariko kino gihe niho hageze yuko uba umugore w'intwari mu rugo ku buryo we umubera umuco. Hari igihe umugabo n'ivyo abikigaba, iyo umugore nawe aciye abibamba ibintu birononekara biba bibi kuruta. Ariko nibumve yuko kino gihe ari ugiye guhinduka abapasiteri wiwe, wumve ko ari intama isa n'iri kirazimira utegerezwa kurondera, kandi wumve ko ino ntama utegerezwa kuyisubiza mu ruhongore kugira ngo uzushimwe na sobuja. Urantahura? Reka dusenge. Ugira neza nyakubahwa Mana, ndagushimiye yuko uri Imana ishoboye byose kandi ugira neza. Mama Kentine aje yizeye yuko hamwe no gusenga ushobora kugira ibyo uhindura. Namusengeye uhoraho, ndamusabiye inkomezi, muhe kwihangana, umuhe gukomera mu bihe nk'ibi, kandi uhoraho Mana umuramire, umugumbire mu izina rya Yesu, abone ikiganza cyawe uhoraho. Ndasenga nsaba ubushobozi budasanzwe bwo bugende bushike kuri Fiko. Ndamusengeye kuko nawe ne si uwo kurimbuka, ahubwo ni intama tudashobora gutakaza. Uhoraho umugarure Mwami Mana, turamusengeye kugira ngo ubuntu bwawe bumugendagendere, umwihishurire, umwigishe, abone ko n'inzira yafashe atariyo. Ahasigaye Mwami turamutandukanije n'abagenzi babi, ikintu cyose kiriko kiramusuka mu izo ngeso turacanse mu izina rya Yesu Kristo. Urugo ndarusengeye ngo rukomere, rurame, uzobukoze. Turagushimiye, tuguhe cyubahiro, komeza twambika imbaraga, udushoze muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ego nagendaje mugende mwikoranira. Mode biterera je umpa makuru udakuye mu narimwe. Mawe gute, papa gute, ababanyi gute, hajya kwa Daniel gute sister? Wa muhungu wa Daniel yararongoye. Reka yina Diodoni reka yina namure aje gukora hariya mu Rumonge, azazatureye umukecuru. Yes. Amurusha imyaka. Oh my God. Acaramo umutera ko munsi aje amumuzaniye aciye amumutera. Karara rasarara bimba. Jewe twarusubizi yukuye. Tije uyu muntu nawe nkeneye. Naco nyakigore kirasara ngo je ngo simva ngaha. Ngo yanyishimiye. Hewe vyari ibintu. Reka. Ahubwo ikindi naco nuko mama wacu yakize gusa nta kindi gico nshimira Imana ivya karara navyo ni vya karara. Mama wacu yarakize, ajya amafaranga waruturungikiye twaramuvuje kandi vraiment merci beaucoup aradufashije nk'umuryango. Erega niwe dusigaranye muri famille, uriko radufasha nk'imisi. Oya ntangorane. Imana ishimwe n'ukuri. Ariko rero Gamoze, wewe urangoye. We nawe tuvugana n'ukuri, wewe Moze urangoye. Urabona kanya message sister ndungikira 2, ndungikira 1000, ndungikira 5. Moze byukuri Gamoze, urabona warize primaire urayimara, secondaire ngiyo, urabona imyaka umaze uhejeje amashuri, ariko akumungora ngo ndungikira 500 2. Ariko Gamoze ubu byukuri warabuze ikintu na kimwe wokora ukakuzanira utwo dufaranga duke uzurigurira ko ushaka Gamoze. Sister utaraja kure. Ivyo uvuga se weekeno. Ariko jewe narize kandi ni wandihiye kandi urazinitse bingoye. She mfata amashure nize. Ngende korora inkoko, ngende korora inkwavu. Ngo ndiko mu entrepreneuria.
ejo baba pasiteri mukorana mu rushengero bavuga ati dutwara iwanyu bashike muhira basange umusaza urushatsi rwarabenje impuzu zisigaye zitonda mwinda ngo ndi ko niruka inyuma y'inkwavu nahiri inkwavu amahera wadiye ku ishuri wumva no bagusubirije neza yihe no bameze nka wa muntu Imana yahitarenta agasha yifata akayizingira mu ruremo akaza kuraba yahamba nanjye diplome yanje narose ngiye kuyikoresha ivyo bintu vy'amafuti vyo korora inkoko n'inkwavu nkagwara ubutitiri no wasa nk'uwo ufashe diplome yanje nkayifungunyura neza nkayita muri toilette oya moze ni kuri moze none ugiye korora inkwavu ukorora inkoko egara yuko woshugwarinda ahubwo woshuzikira none uvuye kwahirira inkwavu hari ubwatsi n'ubwagu busa ndabizi mu matongo siko none ugiye kwahira uvuyeyo akazi gahejeje ni wosha uheze kwisiga ukoga sista mubwire ndakumva ijambo ry'Imana je ndaryumva kandi jewe nanjye sinoza kuba maramaza urumva ehega Imana yarabagije Musa ati ufise iki ufise inkoni nawe uyu munsi ni warukwiye kumfasha kugira nanjye ndo nk'iyo nkoni nk'iyo Mose yarafise wewe uri umukozi w'Imana uri mama pastor wubashwe wiri kurasengera abantu baza kugutetura imitwaro nkene yakazi ukabasengera bakaronka akazi mu rushengero usanga uri kuravuga ati cakira inzu cakira umuduga ubikizere cy'abantu bose baragifise kubera wewe kubera ikutokwinanamura ngo ugende mu rushengero uraba abantu usengera barya bakize babarubura amatari na barya harababura amatari hari ba guverineri uraba usengera imbari bura amatari ushumubwira ati kugira unyereke rero ko washimishije Imana ituro ryishimuzana ndonderera akazi musaza wanje gutyo ako kazi ndakarose nzoheza shembwira Imana ati uyu munsi mfise akazi nk'inkoni ya Mose gutyo uwo musaraba wikoreye wo kuzurafasha famiye wenyene nanje nzogufasha kandi nzogutera iteka ntibazovuga ngo ufise musaza wa Kenya yirwa ariruka inyuma y'inkwavu Mose uko niko bimeze reka ivyo tubanze tuvyihoze kwanza ahubwo ndakuza Imana tuzobibandanya ko waje tuzoganira ufata iki nzanira ga Sprite reka nkuzanira agakanye wewe ubushohe bwanyu ngo turi mu nkoni itetse Bene nkuko nabikubwiye ayanje nindwi ntagira uko avugwa ntagira n'intango ntagira n'ihereza cyajya muhira naragowe ikirenze kuri ivyo sha mama yanyiciye kazoza kanje hankura mu ishuri ngo nta by'abakobwa ngo bo kwiga ngo abakobwa ngo nta mimaro ngo niyo bayamaze ngo bagenda ngo bukirisha ngo iyo babagiye ngo ntacyo heza ngo bamarire iyo babavuye Shaben wahumbona ahandi umurimye basi kuba umurimyeho nacyo byari binatwaye iyo bona nimfise n'amahoro muhiri wacu zirara ziraka haba mu gitondo haba ku mugoroba yaba papa na mama ni induru niyo utetse uturya umutima wahababutse mawe ntiducana Shanera ndagutahura cyane umubabaro wawe ndawumva hanyuma mama wawe nawe yakoze igikwa cy'ubujuju kugukura mu ishuri ugiye wihanganye ukigisha umwana agaheza amashuri Imana ikamutera iteka akaronka akazi araguhanagura kuya ndetse iyo yahejeje amashuri ariteza imbere agateza imbere umuryango atibagiye n'igihugu rero mama wawe ntiyahombeje wowe gusa nawe nyine yarihombeje ndetse yahombeje n'igihugu rero nera wihangane ndakwinginze komeze wihangane ndazi neza Imana izogucira inzira sha ko batanemera ngo nironderere n'akandi kazi ariko Beni ubona ubu buzima bubi nzobukugwamwo
ntera ibintu bigeze hiyo. Ivyo ni ivyo ubonye. Mama ntacyo atakoze kugira duteranye. Muhira nta muntu n'umwe ahuza n'uwundi. Yesu we Nera, erega ndabona amazi yarenze inkombe. Sha urakwifashanya y'amasengesho. Rero Shanera, ndagusavye wihangane. Burya buraca bugacana yandi. Ubuzima bwa Imana izobuhindura kandi bugire neza. Kandi we ukomeze usenge. We senga gusa ugumize uvyereka Imana. Ahubwo reka ngende. Aha ko atubonye ashika turira. Papa Kenzi. Namahoro. Namahoro. Ni byiza cyane. Ego nanje nari mpejeje imirimo y'Imana mvuga ati reka nce hano. None ngiriwe n'amahirwe ndagusanzeho kuko ni nawe nari nkeneye. Burya yigwa visite n'umuntu nkawe si ikintu cyoroshe, si ikintu gisanzwe. Je ndabifata nk'umugisha winjiye muri ino nzu. Ko nyene ko winjiye muri ino nzu n'Imana iri muri ino nzu. Ko rero kaze cyane. Ego turabishimira Imana cyane. Hanyuma nari maze iminsi nifuza ko twoganira kuko hari ibintu maze iminsi ndiko ndumva bisa bitagenda neza. Ndavuga ati reka ndamwegere tuganire, ndanamubwira kugira ngo azitirire ataronegwa ibintu bitaraba nabi. Ikigira kabiri, uretse ku byo no banarumvise, urabona yuko umaze iminsi mu bikorwa by'Imana umenga nturi kwa kundi twari tukumenyereye. Kenshi urasiba, kenshi ntuboneka, hageze aho no mu makoraniro ya dimanche rimwe na rimwe tutakubona. Ako kantu nako burya si keza. Si keza. Rero navuze ati reka ndakuganirize, peut-être ushobora kufise utubazo tutamenye, ariko kumve yuko ukwiye gusenga kandi umenye yuko burya Imana niyo buhungiro. Nta handi hantu na hamwe woja ngo uhungire, kandi ntandi hantu wokura umunezero. Isoko ry'umunezero y'umwana w'umuntu riri mu Mana. Kujya ibitegwa bigira ubuzima ari uko biri mu butaka, ifi zikagira ubuzima ari uko ziri mu mazi, inyoni zikagira ubuzima ari uko zishobora kuguruka mu kirere. Niko n'ubuzima bw'umwana w'umuntu iyo budashinze imizi muri Kristo, ubuzima bw'umwana w'umuntu iyo budahagaze neza mu Mana, buriya atamana nta buzima. Rero nshuti mwene data, nanashatse kugira ngo ndakubwire urabe wiyubare, ariko kandi ugaruke muri ya nzira, wibuke ya majambo wigishijwe, ubandanye kuguma ku rufatiro. Ahanini nta na byinshi narifise kwaro kugira ngo tuganire. Pastor, nukuri kucerekeye cyo kuza gusenga Pastor, je nukuri nari maze iminsi ndi busy n'akazi kenshi cyane. Umuntu yaduga ruguru kamara igihe atari hano hafi. Mugabo nyine je nabona mengo ndungitse umudamu nyine abona mengo yanserukiye. Ariko kandi yini naco nyine urazi tuba turi kumwe Pastor, tuba turi kumwe hajya muri iyo bikorwa, tuba turi kumwe. Urazi nyine ko dushigikira ibikorwa tuba twakoreye hiyo. Nukuri nyine mwumve ko turi kumwe. Hama ibyo abantu navyo bavuga Pastor, abantu bavuga menshi. Ntuzubizera abantu Pastor, amajambo y'abantu umuntu ayizeye usanga yamutesheje intumbero. Okay, burya umutima w'umuntu niwo mucamanza mwiza. Kandi ubwira ukuze burya ntahogora. Nizere neza yuko wanyumvise, kuko buriya umwana w'ubwenge yumvira mu nduru. Hanyuma kubijanye naho nuko umugore we baguserukira ni byiza, ariko aho ugeze baza yuko utari umwana muto, uri umuntu akuze.
ushobora kwiserukira atarinze kuguserukira. Hanyuma byinshi mu by'Imana yaguhaye canke yaduhaye ni byategerezwa kudufasha kuyegera apana kuyihunga. Hari abantu bagira umugisha ukamera nk'ubakura mu Mana, kandi uwo mugisha ari wo wari gutuma babandanya kwegera Imana no kuyikorera. Rero nawe urabe, nubwo zoba hari ingendo, nubwo hoba hari ubuzi n'ibindi, ariko burya Imana ikwiye kuza imbere mu buzima bwacu. Rero nibaza yuko sinokwirirwa noneho ndahogora, nibaza burya yuko ndazi mvuze rimwe ariko wumvise kenshi. Pastor nukuri nakumvise kandi ndizera yuko ugiye kubona imihinduka. Ibyo babyiza kuko bujya gusenga si inyungu y'Imana, ahubwo ni inyungu ya twebwe nyene dusenga. No kuyegera guhungira muri Kristo si inyungu Imana, ntaco tuba tugiye kuyungukira, ahubwo bibera inyungu twebwe nyene. Kuko niyo tutabaye mu Mana dusanga twagiye mu bindi, kuko ijambo rivuga ngo udasenga yama mu vyaha vyiwe. Burya nuko physically mutatubona, burya niho tuba turi mu wundi buryo. Habizi neza yuko muri bike twarose tugaruka twashikira ishengero, ahubwo nukuri ngize Imana ko nahaje reka kigira cyo cyane cyo kwezi cy'indakiguha. Naye namaze no gutegura mvuga nti ntanabonetse madama azokizana, reka ntaje shintera ndahibwe no gitwara. Papa Kendi, gukorera Imana navyo ni vyiza, ariko hari impamvu Imana yigeze gushima ishikanwa rya Abeli rya Kayini. Rero burya mu bisanzwe ibimazi bikomakomeye Imana ikeneye si bimasa, ahubwo irashaka imitima yacu. Wowe ntubuze ko dimanche uzoza kuri eglise, ico kigira 10 uraza ukizanye, hanyuma tunagusengere. Ariko wumve yuko igikenewe cyane Imana ikeneye umutima wawe kurusha uko yokenera ikigira 10 cyawe. Imana iguhezagire. Amen. Nta kibazo nzoza ndakiza. Ego. niwe atumyendira imbonimbano byakagahinda imbonimbano byakagahinda uwari kumuza niwe atumyendira uwari kumuza niwe atumyendira imbonimbano byakagahinda imbonimbano byakagahinda Mama Vira, sa shajayo nkomeza kubona sindamenya n'amakurere yayo aho bigenze. Inkuru zanjye sizo kuvugwa, nimba urupfu ruhari, nimba n'inyamaswa zihari, nabuze na kimwe basi nohura nacyo
ukanduhura mama Fiyo aho ubona uyu munsi mama Fiyo naraye mu ngundi y'igitoke narindiriye ko hari n'urupfu koza ngo runyahukanye ndarubura ndarindira nazambwa z'amazira arazira kuka ko hari nimwe yosanga ndabura ubwo ka wa mwana w'umukobwa we nturi kurisema